none twomenya gute yuko amajwi yacu ari karaza ari stereo? Ni mu gihe uzoba wagize muri inyuma kuri mixer muri speaker uzoba wamonse en parallel amabafure yawe. Ni kuvuga bafure niba ari zibiri, imwe ikaja muri right iyindi ikaja muri left, hanyuma nuko uza mufise amasoki nkayo yinjira muri mixer. Ni kuvuga ayo masoki yawe kuri microphone bari mono, ariko kwazika instrument zikora ama instrumental ukawakoresheje amafishe ari stereo. Muri ico gihe amajwi yawe azovuga neza gusumba aho wari kuzana amajwi yawe ukoresheje fishe zifise za mono. Ndabaramukije kaze mu kiyago cacu aho tugiye kurabira hamwe uburyo umuntu ashobora kw'installa amajwi akoresheje uburyo bwiza kandi ukabikora ushobora gutahura ivyo urakora ivyo ari byo. Rero amajwi ashobora kw'installwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere hari uburyo bitwa mono, mu buryo bwa kabiri bakabwita stereo. Yandi majambo bayita monophonique amba bakayitwa stereophonique. Monophonique ni ijwi rigenda ari rimwe. Iryo jwi rero umuntu agashaka kuryumva dukoresheje tukwita haut-parleur imwe canke dukoresheje écouteur tukayumva mu gutwi kumwe. Akarorero mu gihe ufise écouteur yawe ukaba uriko wumva ijwi rikavugira mu gutwi kumwe, umenya yuko iryo jwi ryawe ari mono kubera ko riba riko rigenda mu nzira imwe. Hama stereophonique ariyo stereo ni namajwi akagendera mu nzira zibiri, kuvuga bari ico bitwa right na left. Ni nkuko kwa ya matwi yacu tuvuge yuko uku gutwi ari left hama uku nako ari right. Mu gihe rero wacometse amajwi yawe ukayarungika mu buryo bwa right gusa, umenya yuko mu gutwi kwa uza kumva mu gutwi kumwe. Mu gihe nawe yarungitse mu nzira zibiri right na left, umenya yuko nimba wambaye écouteur ayo majwi yawe uza kuyumva yose mu matwi yose. Ariko aho uri mu gihe écouteur zawe uba ufise zikomeye zidafise agasembwa, ko hari igihe ushaka kubyinstalla ari right na left kubera ko inzira imwe yoba yarapfuye écouteur mubyumva, ugashabaza yuko ari installation yawe mbi wakoze yawe. Rero hano turafise ico bitwa ico no kwita câble za audio, kuvuga izi sinovuga yuko ari amave kuko haraburamwo V. Iyi ni A, kubera ni A isigura audio. Iyi rero ni A, haraburamwo kamwe kajene kitwa visuel. Niyo mpamvu dufise câble zacu bitwa A za audio, izi rero zidufasha kugira ngo dushobore nko kwamplifier amajwi canke kuyarungika. Rero aka ubona kera bakita left, aka nako gatukura ni right. Rero iyo ari stereo, iyo amajwi uri kuyarungika ari stereo, kuvuga amajwi yawe uza kuyarungika mu nzira muri izi nzira zibiri. Inzira zibiri nazo iyi soke umuntu acomeka ibigizwe n'impeta zibiri, kuvuga ibinize inshuro zibiri n'impeta zirabura uza kuyiriga. Ni kuvuga ibifise utuniginigi dutatu. Muri ico gihe umenya yuko iyi câble yawe ari stereo. Iyo nahari mono uzosanga kenshi aba ari aka kamwe aka naho kaba gafise impeta imwe ibinizemo inshuro zibiri, kuko ifise udutsinga tubiri. Ariko iyo inizemwo gatatu ibikozwe mu nsinga zitatu, ni kuvuga rumwe rwirebanga ruri kuri urundi rwirebanga ruri kuri urundi, agacaho n'urundi bitwa masse biza gusangira kuri izi nzira zose. Rero mono kenshi ikunda gukoreshwa kunuzenya kuri microphone niyo kenshi bakoresha mono. Ariko ku gitari, piano n'ibindi kuvuza gucomeka nka telefone, ushaka kuvuza indirimbo ziri muri telefone ujane nko kuri mixer, izo kenshi utegerezwa gukoresha stereo kuko niho amajwi uheze ukayumva neza. Iciza ca stereo ni iki? Iciza ca stereo nuko iyo wenstaye amajwi yawe akagenda sous forme ya stereo, ni kuvuga na montage ya haut-parleur, kwa montage y'ama speaker uba wenstaye uciya monta en parallel. Ni kuvuga niba ufise speaker zibiri
imwe uyishira muri right iyindi ukayishira muri left. Hanyuma urashaka kuvuga ati reka numviriza numviriza amabafure ariko avugira nko mu buryo, ugaca hari ahantu ushya kuri buta mixer ya balance ukanza ukumviza ko bafure zo ziri iburyo ziko zirumvikana. Amukako teka numviriza mu bubamfu nazo kuzo ziravuga, ukaja kuri volume yo muri balance ukumviza yuko buto zo mu bubamfu nazo nyene ko ziko ziravuga. Muri ico gihe amajwi uraheza ukayumva neza kandi ukayungurura neza kubera ko abara amajwi aza akwiye kana kaza mu mice ibiri igabuyemo, kandi acaza ari amajwi akwije ibisabwa kandi ayunguruye. Ariko iyo wenstaye mono amajwi akagenda mu nzira imwe, ni kuvuga amajwi ntaheza avuge neza kubera ko abari inzira imwe yazanye ayo majwi. Ni kuvuga bisigura iki, hari iyindi nzira wanize yari kuzana amajwi ariko itari kirasohora itari kirasohora amajwi. Rero na mabafure yawe ufise uca usanga wagiye kuyamonta anseri, ni kuvuga na mabafure agenda akurikirana, nimba imwe ishize ngaha iyindi igacicaho ukagenda uziterateranya. Muri ico gihe abari inzira ziko abari ibafure nyinshi ziko ziraca mu nzira imwe. Izo bafure rero ni kuvuga zigenda zivuga ya majwi nye yandi nyene, ni kuvuga ko ya majwi yandi ari mu yindi nzira ntaheza ngo yumvikane kubera ko uba wayakupe ntishobora kumvikana. Rero mono kenshi umuntu ayikoresha mu kwinjiza amajwi muri mixer, ariko mu gihe uri kurasohora amajwi muri uyasohora kugira ngo aje muri haut-parleur hanze cyangwa ushaka kuyabika muri kamera cyangwa ushaka kuyabika muri emetteur, biragusaba yuko uteza kuyasohora ari stereo kugira ngo ayo majwi yawe yinjire yose akwiye kandi atanize amajwi na makenya aburamo. Akarorero ku bantu bakora enregistrement y'indirimbo, iyo bari koragira ico bita mixage y'amajwi, iyo abaririmbyi bagiye kuririmba bagaheza byose hasigaye kuyungurura amajwi kuya mixa, hariho etape bakora ya en groupe yo gushira amajwi en groupe. Ni kuvuga bagafata nimbo abaririmbyi barimbye irya mbere ari amajwi dufate nk'umunani, bagafata amajwi 4 bakayashira muri right, bagafata yandi ane bakayashira muri left. Hanyuma nimba abaririmbye tenor baririmbye amajwi 1 bagafata abiri akaja muri right, yandi abiri bakashira muri left. Hama abaririmbye soprano canke tenor canke alto nabyo bakagenda nkuko nyene. Muri ico gihe rero iyo ndirimbo iza kuza ifise amajwi avugira muri right, ikaza ifise yandi majwi avugira muri left. Niyo mpamvu iyo umuntu yambaye écouteur casque kenshi yari kumviza amajwi arumva yuko hari amajwi ariko aragenda kurana mu matwi. Iyo ufise écouteurs zivuga neza zivuga nyene usufome ya stereo, kuko zivugira mu nzira zose, uzobipime wumve uzosanga ino mu matwi hari amajwi wumva, wasubiye no kuva yandi matwi ukubaye na matwi ameze neza yunguruye, kandi mu kuvuga ukumva umenga agenda avuga agurana umenga aragurana, amwe akavuga umenga arajino aravuye yikuse mu yandi matwi. Ni kuvuga muri ico gihe haba habayeho gufata amajwi bakayatandukanya, amwe akaja muri right ayandi akaja muri left. Cyawe bazere mu gihe uri kuravuza indirimbo iri mixe nkuko, mu gihe amajwi yawe yasize nko muri mono, yumvikane yuko hariho amajwi utazokumva mu gihe wagize installation yawe ya sonorisation ukayishira muri mono. Niyo mpamvu rero gusaba yuko amajwi yawe tuza iyo uri kurinstalla ibintu by'ama appareil kugira ngo uvuze amajwi, biragusaba yuko amajwi yawe uyashira muri stereo kugira ngo nimba ari nk'umuziki wacometse ushaka abantu buntu uza kuza ya majwi yose bagize muri mixage yumvikane yose ayungurura. Kuko ugira mono amajwi yawe azoza adakwiye, hariho amajwi uzosanga atari karavuga kubera ko anitse. Rero stereo niyo nzira nziza yo gushobora kugira installation yawe ikaza imeze neza. None twomenya gute yuko amajwi yacu ari karaza ari stereo? Ni mu gihe uzoba wagize muri inyuma kuri mixer muri speaker uzoba wamonse en parallel amabafure yawe. Ni kuvuga bafure niba ari zibiri, imwe ikaja muri right iyindi ikaja muri left. Hanyuma nuko uza mufise amasoke nkaye yinjira muri mixer, ni kuvuga ayo masoke yawe kuri microphone bari mono, ariko kwazika instrument zikora ama instrumental ukawakoresheje amafishi ari stereo. Muri ico gihe
amajwi yawe azovuga neza gusumba aho wari kuzana amajwi yawe ukoresheje fishe zifise za mono. Kuvuga amajwi yawe acaza ameze neza kubera ko aza aciye mu nzira zibiri. Fishe rero nababwiye kurusha kuyimenya, fishe ya mono ibifise impeta imwe, ni kuvuga gacigira inzira zingahe zibiri, imwe ngaha iyindi ngaha, ikabigeze n'impeta imwe. Hanyuma nababwiye ko fishe ya Stéréo ibifise impeta zibiri zinize. Izo mpeta zibiri rero ikigira parti ya mbere, igice ca mbere cyo ngaha kagira n'ikindi cyo hagati kacigira n'indi yo ngaha. Kuvuga ubwo uzobona fishe yawe imeze uko inize inshuro zibiri, uzomenya yuko ari Stéréo. Mugihe ntawe uzoba ufise iyinize rimwe gusa, kuvuga ifise impeta imwe, uzomenya yuko iyo ari mono. Rero vyiza mono, fishe cyangwa câble ubutsinga kwa microphone utegerezwa kuba ari mono, ariko vyiza kuma instrumental koresha Stéréo kugira ngo amajwi yawe yinjire muri mixer ari amajwi ameze neza, hanyuma uheze no muri speaker hanze muri right na left ushobore kuronka amajwi ameze neza cyane. Rero ahako turabakonsega tubereke uburyo umuntu ashaka kwinstallamo amajwi akoresheje ico bitwa monophonique hamwe na stereophonique. Nibaza yuko ubukurikira tuzoza kuraba rero mbega ni gute umuntu ashobora kwinstalla akoresheje mixer n'amaspeaker hanze kugira ngo ibintu bishimwe neza. Turabashimire tubakingurukira kigoro mwafashe mu gukurikirana n'iziga ariko rero mubandanye mukurikirana ibintu byacu.